Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa kane tariki ya 14 z'ukwa munani, umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières uravuga ko Sudan yugarijwe n'icyorezo cya kolera gikomeye mu gihugu ku buryo butigeze bubaho mu myaka myinshi, aho abantu barenga 100,000 banduye. Mu Burundi turajya ku mupaka wa Gatumba, aho abasanzwe bakora ubucuruzi bw'ubwikorezi bafite ubumuga bavuga ko ibura ry'igitoro mu gihugu riri kubagiraho ingaruka by'umwihariko. Nifise n'uwusuguma tugaca tugaburamwo kabiri nawe. Ubu honyene ubu sindengenze 50 aha ndatashe. Narenze 105 n'uwishoboye yatwaye nk'utuntu nyene turemereye n'amajana 2 yayaroho. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko atazaganira ku ngingo yo kugabanya ubutaka bwa Ukraine igihe azaba ahura na Vladimir Putin w'Uburusiya ejo kuwa gatanu muri leta ya Alaska. Bitandukanye n'ibyo yari yatangaje mbere, hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ubukungu umuhezanguni muri Israel Bezalel Smotrich aravuga ko imigambi yemeje yo kubaka andi mazu arenga 3,000 ku butaka buri mu ntara ya West Bank izasibanganya igitekerezo cya leta ya Palestine. Yabwiye abanyamakuru ko uyu mugambi wiswe Male Adumimi uzagarura umushinga wari warahagaritswe mu myaka 10 ishize kubera igitutu cy'amahanga, ubu ushyigikiwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Uyu mushinga wazagabanya West Bank mo uturere tw'amajyaruguru n'amajyepfo ugashyira mu kato agace ka Yerusalemu y'uburasirazuba bwa Palestine, aho yifuza kugira umurwa mukuru wayo igihe kizaza cy'ejo hazaza. Ibintu byasa n'ibituma rero icyerekezo cyo kugira leta ya Palestine kidashoboka. Umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières uravuga ko Sudan yugarijwe n'icyorezo cya kolera mu gihugu kitarabaho mu myaka myinshi ishize, cyatewe n'intambara y'umwiryane iri mu gihugu. Habonetse ubwandu 100,000 mu mwaka ushize ndetse n'impfu zirenga 2,470. Ibintu bimeze nabi cyane kandi kurushaho mu burengerazuba bwa Darfur, aho abantu bakuye mu byabo n'imirwano iri mu mujyi wa El Fasher. Inkuru ya Barbara Plate uri Nairobi mu ijwi rya Jean Claude Mwambutse. Kolera ni indwara iterwa n'amazi yanduye, ibikaba bigaragara mu duce twa Sudani turimo intambara, aho ibikorwa remezo by'amazi byangijwe ndetse no mu nkambi y'abakuwe mu byabo. Izingiro ry'iki cyorezo kuri ubu ni agace ka Tawila kari muri leta ya Darfur y'amajyaruguru. Ibihumbi amagana by'abantu baherutse kwihindira muri aka gace bahunga imirwano iri mu mujyi wa El Fasher bituranye. Uyu ukaba umaze umwaka urenga wigaruriwe n'inyeshyamba zitwaje intwaro za Rapid Support Forces. Abakozi bo mu butabazi bashinze amavura aciriritse muri Tawila babwiye BBC ko amakambi adafite imisarani ihagije ndetse nta n'amazi meza, ku buryo abantu banywa amazi avuye mu masoko ahumanye. Umukozi wo mu rwego rw'ubuzima wigishaga abaturage uko bakwirinda kolera nawe byarangiye ayanduye. Iki cyorezo kije kwiyongera ku kaga gasanzwe katewe n'intambara hagati y'abenegihugu. Kuri ubu inzego z'ibiribwa ndetse n'iz'ubuzima zikaba zigeze aharindimuka. Tujya mu Burundi. Ibura ry'igitoro mu Burundi ririmo kugira ingaruka mbi ku baturage bo mu tuzi dutandukanye hirya no hino mu gihugu. Mu Gatumba ku rubibi Burundi buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagendana ubumuga bakora akazi ko gutwara ibintu ku magare y'amaguru atatu
cyangwa se amapine atatu bavuga ko ubu bakora bahomba uretse kubura imizigo bajabukana cyangwa bakura muri Kongo. Banavuga ko basigaye bagenda inshuro nke cyane ku munsi kandi n'inyungu ikaba ntayo. Inkuru ya Patrick Waso. Turi ku rubibi hagati y'u Burundi na Uvira mu Gatumba. Uruja n'uruza ni rwinshi. Imodoka n'ipikipiki ziracana ko hari abagendana ubumuga biyungunganije bashiraho ishiramwe ryabo ADPH, ishiramwe ry'abantu biyegeranije bagendana ubumuga ritwara ibidandazwa iUvira. Bavuga ko kuva hibonekeje ikena ry'igitoro mu Burundi ubu bakora bahomba. Kandi ivyo biremezwa na Josephine Nzeyimana akora ako kazi. Izi ingaruka z'igitoro nta muntu n'umwe zitokorako. Twebwe natwe ingaruka tugira kuko urabona nka twebwe ingaruka tugira n'abahora barangura ibintu bikava kure bakadohereza imizigo ntibabe bakibirangura. Icyo usanga nabo batakirangura bikuye kubera uburyo bwo kwiyunguruza natwe biradukorako. Agahombo ni kanini no kuri uyu Mutama yemeza ko yatanguye gutwara imizigo muri Kongo kuva mu 1972. Pascal ntibazonkiza. Atari mutiyaje hari umuntu wese agira inturo zitanu yagira gatanu ubu ntiturenza gatatu. Uwihanganye yemeye kurarayo nyene muri Kongo yemera gutura kane nari kuronka n'ibihumbi 50 ibihumbi 80 ngenda ntwaye nk'ibihumbi 60 40 kugeraho nijana nagera ndarirose ariko kubera ntagikora za turo nico gituma ayo mafaranga ntayaronka. Nifise n'uwunsi uguma tugaca tugaburamwo kabiri nawe ubu honyene ubu sindengeze 50 aha ndatashe narenze 150 n'uwishoboye yatwaye nk'utuntu nyene turemereye n'amajana 2 yayaronka. Abaja kunywesha igitoro muri Kongo ngo birashika bagatwara akazi bano bagendana ubumuga. Rimwe na rimwe novuga ko duhomba kuko hari igihe igitoro kibura tukabura akazi ngaha umva gahomba kaba kabonetse kubera abajya kurangura bazana imizigo ngaha babura aho bapakira. Hari agahombo kuko nk'abakiriya bavana imizigo ko mu gisagara ca Bujumbura urumva ntibayizanira ku mwanya cyane bayizana ku bwinshi cyane naho bayizana utusanga bizimvye. Mwishiramwe ry'abantu biyegeranije bagendana ubumuga nabo nyene baremeza ko bamaze imisi bakora nabi kubera ikena ry'igitoro. Innocent Akimana icegera cy'utwara iryo shirahamwe arasaba bijejwe kubatezurira igitoro kiboneke nabo batore mitende. Karuhushi kwa karonka hakiri igitoro kw'imizigo yaza ku bwinshi abantu numva n'abagenda kurangura ntibabazimba cyane. Twosaba ko kwanza leta y'u Burundi ko ikora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke kugira ngo ubuzima busubire kugenda neza. Ko twibaza ko atari twebwe twenyene bikora ko n'abandi bibakora. Leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gishobore kuboneka ubuzima bw'abanyagihugu bugende neza. Mu Gatumba, Patrick Waso. Turukiya na Syria byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu gisirikare azatuma Ankara itanga intwaro n'amahugurwa ku basirikare ba Syria. Turukiya ni kimwe mu bihugu by'ingenzi bishyigikiye Damascus kuva Bashir al-Assad yahirikwa ku butegetsi. Yateye ubwoba ko ishobora gufata imyanzuro ku ngabo z'abakurude muri Syria ziyobora ibice binini by'amajyaruguru burasirazuba bwa Syria niba abarwanyi batagiye ku mu ngabo z'igihugu. Ini BBC gahuza miryango y'imvo no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri BBC gahuza.com. Mukanya turakomeza n'amakuru arambuye saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. BBC yahagaze ku nkuru yayo y'iperereza iheruka gukora ku busambanyi bukoreshwa abana muri Kenya nyuma y'uko guverinoma yisobanuye nk'igihuha. Mu nkuru mpamo yakorwezwe n'ishami rikora inkuru zicukumbuye muri Afurika BBC Africa Eye, abagore babiri bemera ko bagurishije bazi neza kandi mu buryo bunyuranye n'amategeko abakobwa badafite imyaka y'ubukure kugira ngo bakoreshwe imibonano mpuzabitsina. Kuwa gatatu ejo hashize minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamaganye iyo nkuru avuga ko ngo ari ibinyoma kubera ko nk'uko yabisobanuye ngo aba babajijwe mu nkuru batari abana. Ariko BBC ivuga ko iyi nkuru yari isobanuye kandi yerekana ko ababajijwe muri yo bari abantu bakuru basubiramo ihohoterwa banyuzemo igihe bari munsi y'imyaka 18.
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ko atazaganira ku ngingo yo kugabura ubutaka bwa Ukraine igihe azaba ahura na perezida w'uburusiya Vladimir Putin ejo kuwa gatanu. Ibyari byaravuzwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ko amahoro ashobora gusobanura ko haba ihererekanya ry'ubutaka byateje impagarara mu Burayi binamaganwa cyane na Kyiv. Inkuru ya David Wills mugezweho na Prime Ndikumagenge. Donald Trump yarondeye uko yerekana yuko atabintu bikomeye byo kwitegwa mu bizoba muri uwo mubonano wo kuwa gatanu, inyuma yo kuvugana n'umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi ba Buraya kuri video. Yagereranije ivyo biganiro no gutegura imeza y'indi nama yoca ikurikira, ico gihe ikaba yo birimwo na Zelensky. Hanyuma mu kugerageza guhumuriza abategetsi ba Buraya bari bafise amakenga, bivugwa yuko yaciye yiyemeza ko atazovugana ku kibazo cyo kugabura ubutaka Ukraine itarimwo. Yamara Trump yagabishije ko hazoba inkurikizi zikomeye hamwe Vladimir Putin atokwemera amasezerano y'amahoro, nubwo atavuze neza na neza uko izo ngaruka zishobora kuzoba zimeze. Tukiri ku nkuru ijyanye na Ukraine, hagati aho ngaho umunsi umwe rero mbere y'inama izahuza Putin na Donald Trump muri leta ya Alaska muri leta zunze ubumwe za Amerika, Uburusiya na Ukraine byongeye guhana imfungwa z'intambara. Kuri iyi nshuro byaguranye abafungwa 84 kuri buri ruhande. Perezida wa Ukraine Zelensky yavuze ko barimo n'abasivile bari barafunzwe n'Uburusiya kuva mu mwaka wa 2014. Abahererekanyijwe kandi barimo n'abasirikare bafashwe bari kurinda umujyi wa Mariupol. Bwana Zelensky yashyize ku mugaragaro amafoto y'abasirikare ba Ukraine bari guseka bifubitse ibendera ry'igihugu ry'amabara y'ubururu n'umuhondo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU wohereje abashinzwe kuzimya inkongi gufasha guhangana n'imiriro y'agasozi mu Bugereki no muri Espagne. Imwe muri iyo miriro yanakongejwe ku buryo nkana. Amakuru aravuga ko abakekwa gutwika batawe muri yombi hafi y'umujyi wa Patras mu Bugereki, mu gihe umwe mu bazimya umuriro yapfuye muri Espagne. Abaye uwa gatatu upfuye muri iki cyumweru. Abanya-Espagne babarirwa mu bihumbi bahunze imiriro. Albania na Portugal nabyo byarahanganye n'izi nkongi, bikaba binatekerezwa ko iyi miriro yangije kilometero kare 5,000 mu majyepfo y'umugabane w'Uburayi. Kugeza ubu muri iki ryaranzwemo n'ibipimo by'ubushyuhe budasanzwe. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast.